turage turabona KIJAJA mu mafoto n'undi mukobwa baberanye baryoshe vraiment baberewe dagashireko KIJAJA turashaka duha amakuru yarya mafoto yarya amafoto kurukundo rubarangije ariko ziko zirya foto man ko zashitse kure je zashitse ahantu je ntari ko natwe dushikiye dushaka tubwire byari bimeze gute zirya postere zu kajya sasa kana wa moto wallahi zirya postere bo ni ibintu nyene ariko naje mwanyu mwe ndiyumvira utumye niyumvira kujya kuno twafatana manzi oya je sinibaza ubwo bugenzo vuze sinibaza sinzi ko twafatana kwaza kuvyemera je ntavyo sindi ko yavyo kujya kuno twafatana no ajya twanyoye ibi KIJAJA birashika ugasanga uri romantique wewe oya je ni romantique umuhungu muremure yirabura yenza agashira kwa Madrid kaba kabayo uzomwiba hano wose sindakubwunye bo bunyene uzomwiba hano wose hari akantu kigeze kuvuga mu misi heze umusitari kandi w'umurundi barigeze kumufotora mu gupostinga za foto acafata logo yanyu nteranje imbere arayikura nka wowe nk'umuntu nteranje imbere uri kurayivunikira uri kurayikorera cyane ingufu uko niko abonye gakuzo n'umuririmbyi tena w'umurundi ukakira gute bo ako kantu bari yari umuririmbyi ari nzagakata je nabibonye kuri maneko nabibonye kuri maneko mama yangu kuko umuririmbyi ari nze yumvira gukata logo azi yuko utamuhemje azi yuko ari bidi uri kuraronderamo kubera industry ego shobora kubironderamo mfise inyungu yiwanje ariko iyo nyungu yiwanje ndiko ndayirondera mu gukuza ijya industry wene yakujije ni ya foto wabonye nayo nuko vyantabi screen kabisa je nabikwereka ifoto wabonye ni sinayitoye aho nabisomye iyo foto yari ya bizu yari ya kwa anniversaire yiwe twagiye tumukunda turavuga ati bizu joyeux anniversaire rero nta mpamvu yo kutamushimira nzomushimira muzo bibona je shimye nubizi ko ari gato asha kabisa y'amateka ikoze neza ari gato yego nushobora gukora umunsi mukuru ari wose aba yabyumvise natwe dukurikirana kado musi nzogushimira uzobibona kado kabisa wiwe witegurira ikado kandi ya gato ikado ingabire yitegurira ingabire kabisa nukubundi biba bimeze Isaac TV Salut abakunzi ba Isaac TV ndabaramukije cyane gose aho muherereye nundi munsi tewiteka no kumbere zanyu Isaac TV n'umuryango waguse ndabizi ko mukunda natwe go turabakunda cyane kubabwije rero ndabahaye mwiriwe cyane ko bwakeye mwaramutse neza namahoro aho mubaye so ora munsi rero ndi kumwe n'umuntu sinzi titre no muha uko ari ibintu byinshi KIJAJA oui umutu travo KIJAJA rupatisi tu travo je niryo mfashe uko ari tu travo nyene utabeshe ni ndumutu travo multi talent kandi gihe turimo ni caba multi talent ushobora kubaho n'Imana imwe ngo bikunde boka mwivye ni wobaho oya nco pass oya turagoye ikazire kuri Isaac TV ego ndashimiye cyane Icyo sinjiro ya mbere uce kuri Isaac TV bisa nkavyo kuko naho nacakusamiriza yanyu musanze mukorana cyane classique ariko ubu yandi mahirwe sinzi ivyo mumvuga ko nje mumbaze numve cyane gose tubibaze yuko tumuvuga ko ivyiza ibi bihari tuzobivuga ariko isa ntavyo turabona murakoze cyane rero wisange kuri Isaac TV nukuri naje mfise ubwoba none uri nzo hamagarwa n'ibimenyesha amakuru bikubaze uvuga ati none ngire none harico wikeka oya umva boni sawa kuri Isaac TV abantu bakundana urabizi merci cyane ego KIJAJA niyo ntro ya mbere Isaac TV hariho benshi barakuzi me hari no batakuzi KIJAJA tumvise tout travaux tumvise le praticien hari batahuze bo KIJAJA cyamenyekanye cyane ubwa mbere kuva muri 2017 mu bintu byo gukora amagato bo
reka ni ayo mashurwe kuko nta wundi ndabona yoyiha abaduhangana acari ubumwe muri kino gisagara ndetse no mu Burundi wese umuntu akora gato nziza kandi ya mbere mu gihugu ijewe iryoshe ndabisubiyemo iraryoshe cyane gose yego hama kijaja no mu multi talent mu patise umufotographe umwanditsi umukinye n'ibindi muzogenda mumva yiyo urumva ni byinshi n'ukuntu agerageje kwinjira mu bintu byinshi uyu mwuga utankijije nkizwe n'uyu uyu utankijije nkizwe n'uwundi nkuko abaturongoye mu gihugu baba bidusavye ni gukura tugakora aho bikunze gukora gazoba ngo ugenda usivyanje nta bitari ivyo bihari byose bwo nivyo nturabitahura yuko ari ivyo iwawe kubwo rero bumva ko KIJAJA yabitawe cyane yaratawe yakama baduteye nk'abajene tukivuza ko igihugu cyacu gitera imbere hamara bijamwe reka tugere cyane kuvyo twatanga kumenyeramwo amagaton nico kintu cyatawe ku trendinga kuri KIJAJA ide y'amagato yakujemo gute kenshi uzosanga ide yo gukora ibintu bizokungukira mu buzima itaza urinze kuvyiyumvira urinze kwandika ngo projet yanje nzoyiransa uko oya bizofata imyaka iyi jewe ukuntu vyaje novuga ko ari blessing after blessing vyanje muko nyene ndumva yuko nobishobora ndumva yuko ni ibintu ntigeze guheva yuko nzokora ariko ndumva yuko noja mu gikoni kandi nkabikora neza bigatoka yego ndatangura rero kuviva la réalité ya rêve nariko ndaheva ndatangura ndabona biratose ndatangura kuvyemeza abantu ndabona baratanguye kubitahura ndatangura ndavuga ati kumbe camba ndafashe inzira nahuye na vyinshi simba ndabivugire ku oya nibi ariko jeris kabisa no mushi ushobora kuvuga ati nkikomera amashi nkihakanyama nkavuga ati narashoboye narabishoboye gukonvinka abantu yuko bimeze neza kandi bimeze neza by'ukuri ubundi umuntu amaze kunya gato yiwawe niyo guhanze cyangwa niyo shidikanya yuko ukora ibintu byiza fisi bishinga nahe byinshi bimbwira ati ahubwo ukazokwihenduka guruka ukaja kure y'igihugu n'amagato bamwe tuzoyaheba kuyarya kuko wapfumenyereje wewe waramaze kubica mu mutwe bana narabaga ubundi nivyo tuba dushaka yuko umuntu akoze ikintu nk'abantu babivuga apana ko ari wavyivugira abantu babivuga inango yame ari mbi ariko prisi byinjira mu mitima y'abantu n'umuntu agoye kubana n'umuntu ikintu kigoye kubana aho kwisi n'umuntu rero umuntu kazoshobora kumukonvinka peu importe akaca kuzana n'abandi bakiyakazana n'abandi bakiriye nshuti uzoba ufise akazi gakomeye uzoba warakoze then vyaje nk'ibintu by joke ariko biza gupfamo ikintu gikomeye nibaze yuko hajya iyo umuntu agize impano canke agigira inguvu yo gutera intambwe agakurikira uravuze ko utari muri have yawe manje ku blessingira hajya nyene mugani waje ngiye kwicara ntazoshika KIJAJA twageze mubona amatere agiye atandukanye twatanga kumumenyera muri Nord agati Jesse muri Nord gusa reka nongururize mu town muri ville agati mu muji abarashitse muri town kugira ngo yifatire muri Nord muri centre muri sud vraiment yo ni blessing ikomeye cyane ku muntu nta KIJAJA yumvise ati jewe ngiye gukora mu ville kabisa urabona imana ihezagira bivanye n'ahantu no kwitanga bikoreramo je natangiye muri ville atama na office hajya muri ville nagiyemo mu gihe kigoye atama na office dufise kupire nyinshi y'amatara yari shavu abakiriya banje bari basigaye banyidogera umuntu gute ashobora kubura amatara mbazi rero je ndababwira ati je ndi umuntu muto yo kubyivyo reka nuguruze muri ville ndondera uwo mahera nuguruze muri ville candugurura muri ville si project nari narapanze yuko ngiranje muri ville shaje mu misi mikenya cyane then candavyisangamo ribaza yuko vraiment muri bantu bataraja kumushora muri ville cyangwa kugisha amakomande muri ville flic en flac muri flic en flac oya nombaze sindi nyeneyo
Chikiye ndareve n'igisigoye iki flick and flack. Flick and flack. Etage numéro. Flick and flack bisigura kwa KIJAJA. Kwa KIJAJA. Kwa KIJAJA muri etage. Flick and flack. Ubu nshaka kwigeza hano bumvise flick and flack. Bumva KIJAJA. Hari abantu benshi bazwi ariko bumvise flick and flack bumve KIJAJA lopatisi. Ahantu bakora amagato meza mu gisagara cyose ca Bujumbura. Flick and flack iri neza na neza ihanye. Donc iri munsi yo kuri Partage birabana no kuri Pipeline station Mogaz hamwe na Arkem iri haruguru ya Bonesha iri haruguru kandi ya Silhouette urumva Tropicana neza neza impande yo kuri CCF bacabibona haya mikorosi winjiye gute nibaze ko ni gare nshasha kandi nziza maybe abantu benshi barahazi kandi tuziri ko bazobanda bamuteza imbere kwa kundi nyine KIJAJA ushika yaho tubona ashitse kuri harvest we yateguye murakoze kuri blessing murakoze ku guys active cyane gose inyuma ya KIJAJA Patricia canke gukora amagato twakubonye winjiye mu muri entertainment ko twacu tukumenya uzanye irindi zina ureka kumenya nka KIJAJA wari urizi mugaje tukumenya uzanye irindi zina nteranje imbere yaje gute gire yumvira ya kufotora byatatanguye vision ya nteranje imbere ni nyasa bigi gusa sinumva ko no ivuga ko no munsi ariko kwa abantu batanguye kumotegwa nko kumenga no bandabirimo yego vyukuri ndayirimo ariko siceje nyene me ndabirimo ariko nteranje imbere ni nka remerciement kuko numva kumenga abantu benshi baze batera imbere bicintu bumva ati KIJAJA hari ico yakoze kubera nera imbere arashira ku ma platform ziwe arafata ibikorwa vyanje nk'ivyiwiwe kandi is for free mbe mbona gusa ko ari ibintu bisobanuka hama cyanda bitangira urubusha rero yaje nko kumenga nje nyene naje numve ko notanga ishimwe ku mana biciye mu bandi bantu bashoboye kuduga kweki waje mu gisata cya photography cyane kwifunga mu filme mu baririmbyi niyo entertainment niho turi muri kitiro tutegereza urumva igisata cyacu kiri hasi sana paraporo y'ibindi bihugu kandi ibindi bihugu vyashitse kure kubera ama media rero tutegerezwa kwibaza nyene aho nyene tubiduze naho baba basanzwe badusumba amazina ama media ariko bobo bakwiye gukora igikorwa kigasuzumwa n'ama media kikagira urusaku biciye mu ma media jeje iby'insaku kikagira pa biciye mu ma media kikagira urumva bikaguma bivugwa ariko umustar hari abona ati ibintu biko bigenda neza bisa kubisaho kuko hari aba photographer benshi hariho abantu bakora ama image meza canke amafoto meza ariko nteranje imbere yaje ivuga ati jewe handasinye twege turabona amafoto menshi agiye atandukanye ku bastar ari abanyamahanga n'abanyamahanga bagiye barafotorwana nteranje imbere twakiriye Kenisol nitwe twakiriye Deben twakiriye Christopher Juno nitwa mufoto mwanya munini hari akantu kigeze kuvuga mu misi heze umustar kandi w'umurundi bageze kumufotora mu gupostinga za foto acafata logo yanyu nteranje imbere arayikura nka wowe nk'umuntu nteranje imbere uri kurayivunikira uri kurayikorera cyane ingufu uko niko abanye gakoze n'umuririmbyi te nawo murundi ukakira gute bo ako kantu bari yari umuririmbyi ari nzagakata je nabibonye kuri maneko nabibonye kuri maneko mama yangu kuko umuririmbyi ari nze yumvira gukata logo azi yuko utamuhemje azi yuko ari bidi uri kuraronderamo kubera industry ego shobora kubironderamo mfise inyungu yiwanje ariko iyo nyungu yiwanje ndiko ndayirondera mu gukuza ijya industry wene yakujije canke yakuriyemo canke yashitse kure kimufashije ariko naje nkarondera inyungu yanje ariko ndiko nanga service gratuit kuri yo way sinumva ko nari nkwiye gucigwa inege oya ahubwo nari nkwiye kuvuga ati ahubwo izana
dushirako ego sinzoshirako logo yawe kenshi ariko tuyishireko kubera no mu yandi makungu babe aho tushika babona ati hari ikinyamakuru iyo kirakora hama plus uzogenda utanga n'ayandi makuru bazoshoboye kubaha kijya kinyamakuru ariya ma branding mu gihugu atinyitse hariyo brand ya mbere ya Big Fish iratinyitse hariyo brand ya kabiri ya Sato iratinyitse hariyo brand zindi zaba with design zaba hariyo ama brand atinyitse nga ku buryo bafashe bo ijese nk'ikibiririra ivyo je oya ivyo je ndabirenge nakazi bikoze kubagira kose je barimenya je naraheje ico nashaka naragishitseko ariko ku muntu aza ati entertainment ikijaheri kiravaye nibande bariko barasunika ino entertainment si jewe sirandiri promoter sinde ariko n'imitima yabo iri kiratuma entertainment do then azoca bamenya ati aba n'abantu bacu dukorane gute Bob sindi duwe cyane ariko navuze ati sishaka kuvuga kuvyerekeye neranje imbere kuko si vyubu neranje imbere si yubu oya niranje imbere kiravuka sikuvuga itarategurwa neranje imbere kiravuka ikinyamakuru kuvuka nikivuka uno munsi ngo kije kibereka ivyuma ngo kiravutse bisaba ibikorwa gukora bisaba ingufu bakeza bari yubatse man bakeza barashitse barakoze sana kubera bumve turi fiere n'iri zina barakoze cyane natwebwe bigomba ko dukora cyane kubera tushike kuri level yo kuvuga ati ubuni sawa turakoze twarakoze yego cyane gose ariko nizire yuko ubundi y'umuntu w'umurundi canke nubwo yobara umunyamahanga ikintu Imana yaturemanye kinini cyane ni kugira urukundo rero go rukundo tutarugize cyane ku murundi mugenzi wacu ntahandi yana tuzogwerekana nta kuntu umuntu yo kwitanga canke yo koresha ingufu ziwiwe gufotora bisaba déplacement bisaba umwanya kuzetinga nimwe kuzetinga zisaba umwanya bisaba ibiki ibintu byinshi rero ntabwo umuntu aca akora ako kantu Tanzania logo bayishira mu rusuri aha kabari gatonya ariko bakagashira ahantu uvuga ati none ni ikati kamanyure gute nigire gute aca hitamo ariko nituri ku rwego rwo kuraba logo no mwanya logo imaze kuja mu banyagihugu bakayibona wowe ugapostinga nanje nka postinga yego abanyagihugu baramenya ati logo iyi kala honyine zikara bariko barakoresha sizo hariya cyasi zino bizaba abandi tuzi bo ivyo Jesse ifise kubivuga ku banyamunini kuko gutera imbere n'umutima gutera imbere gushigikira uwundi muntu n'umutima gushigikira kumva yuko ufata ikindi gikorwa cyo mugenzawe n'umutima kumva yuko uri kurashigikirwa muri ka invisible n'umutima cyane gose muri ka bidasaba insobanura ati uneye kuvuga byinshi kuganira nje imbere aracu bitwaye tuba twifuza kumenya byinshi nyene kugira ngo tubandanye tugira umutima gufasha abandi cyangwa gusupportinga abandi ngumwaka wa 2023 urarangiye twinje muri 2024 turacaye mu ntango turi mu kwezi kwa gatatu ukwezi kwa kabiri kwari kwarawe urukundo turagiye turabona ibintu bigiye bitandukanye bivugwa kuri social media bigaragaza urukundo turagiye turabona KIJAJA mu mafoto n'undi mukobwa baberanye baryoshe vraiment baberewe dagashireko KIJAJA turashaka duha amakuru yajya amafoto yajya amafoto kurukundo rubarangije oya narukundo rurimo umve oya bigana narukundo rurimo gute ka twabonye ko kumwa byari bimeze neza ariko ziko zijya foto man ko zashitse kure je zashitse ahantu je ntari n'ibyo dushikiye dushaka tubwire byari bimeze gute oya narukundo rwaye rurimo yari just to kwifotoza bisanzwe yari yumva ashaka kwinezereza nanje numva ashaka kwinezereza turahuza ivyumviro no way tuhaturire bice bihera hajya nyene nabindi oya sha ivyo ntibiragoye kwemera ariko ziga postere zu kajya sasa kana wa moto wallahi ziga postere bo ni ibintu nyene sha adi top nta kintu cari kirimo ni mama
biye byari ifoto bisanzwe oya vyari none wewe uri kuraba umuntu kuba mu ifoto nitwifotoza nawe bizo mbaka haba harimo ikintu biravana n'ifoto kijaja nimba twifotoje duhagaze hanyene cya twifotoje turi mu ibarabara ziga foto sizo wimvira ubunyene ngo zirabaye ni foto ufatira umwanya ni foto urondera location nziza ni foto uvuga ati jenzo wanisize ukora umukobwa cyambere réponse irugurutse raba twari mu kwezi kwa kangahe kwa kabiri gurukundo kwari go hari iki rukundo hategerezwa kuboneka basa abantu babiri badakundana biyumviriye kumenga bo bakundana hama bakifotoza ifoto zabo zikaja kumbuga oya gute badakundana kandi bari baje mu rukundo mu kwezi kurukundo ahubwo bari abantu bategerezwa kuba bari mu rukundo bakaca baza kugwerekana yuko turi mu kwezi kwa kabiri kwari urukundo ubundi nuko oya narukundo je nadito turi inshuti gusa bisanzwe nukuri Isaac turi inshuti gusa bantu oya turi inshuti nubucuti gusa oya nkiyo wifotoje zijya foto uzi yuko ivyo ntari ubucuti ntaco bikwicira nimba ubufise wo mukundanye cyane muri mu kibana ntaco bikwicira oya je nta muntu dukorana n'ifisi nta n'uhari oya nawe uhari ni mama nawe uhari KIJAJA nabiga ubikora ufise uwo mukundana nanje ivyo ndiko ndakubaza none sipoza je nawe turakundana nkaca ndabikora notaye ngaci twaje duhebana kabisa utabimbwiye ntabizi none we niwavuze ko uzonyihanganira muri vyose no kuyanganira gute utabimbwiye none mbaka ndabikubwire nyihanganire n'ubu Cho ngaziya foto muri muntu yozibona vraiment nubwo muntu tawumukunda vya hatari kabisa wahajya ko gufuha ko zirya foto sizo ego ufu ariko bwoce no ukanyema oya umunsi wari umuriro from umunsi nitwoteka ngo bishe jewe abakobwa mukunda akantu gateguwe neza navuye nzi ko hari ikintu kiza kuza kugushavuza cyanda gupangira program sheri urashaka tuje world beach mbarira urashaka piscine ego kabisa wowe uza gushavura nzi ko tugenda kenze ifoto zisohoka 13:30 zana ariko nditaba telefone nyarutsa tugende woza kuzibona uri kuranezerwa uzo yiba acara byibage ntanabishana mu mutwe oya ndabubwe wowe uribagiye ko kagera akazi foto niza naho wowe bari hehe hategerezwa kuzishaka mu mutwe nico kunda from ziga foto benshi bibajije ko dukundana ariko sivyo ni mama ya birashika ukuri ko umuntu ni nyeneko ariko nanje mwanya umwe ndiyumvira utumye niyumvira Kugira kuntu twafatana amazi. Oya, je sinibaza ubwo bugenzo uvuze. Sinibaza sinzi ko twafatana. Kwaza kuvyemera je ntavyo sindi ko yavyo. Kugira kuntu twafatana. No agiye twanyoye ibi. KIJAJA birashika gusanga uri romantique wewe. Oya je ndi romantique. Umuhungu muremure yirabura. Yenza agashira kwa Madrid kaba kabayo. Uzomwiba hano wose sindakubyunye bunye. Uzomwiba hano wose. Numva rero urivuze karite zawe zose. Umuhungu yirabura muremure. Yihenza agashira kwa Madrid kaba kabayo. Bahende abakunzi ba Exactive. Hey. Sinibaza ko ivyo navuze ari ivyo ariko byo nabonye ku mafoto byo nabonye mengo ari romantique pe. Nibyo? Ndi romantique sana. Turabona amafoto yawe KIJAJA kuri nteranje imbere. Amafoto agenda agaragaza ubwiza bw'igihugu. Genda agaragaza ivyiza dufise ngaho Burundi wacu. Kuko wabikora mu gisata ca filme, muko wabikora mu gisata ca music ndundi, niko abikora mu bindi bigiye bitandukanye ndavuga mu gufota bibanza vyiza. Mbega KIJAJA canke nteranje imbere cyane World Beach ni kikuri nteranje imbere canke nteranje imbere ni kikuri World Beach. Ni famille. Nteranje imbere ni famille na World Beach. Cyane muri mu vyunguka mugani. Aya navyunguka wogira ivyunguka ahantu bakurusha izina. Ni famille. Birashika yifu abiza mu mutima wo gufasha. Barabikora. Twafunze umuryango twagize ubumwe
turumvikana yuko ko tugiye kuba umuryango tugiye gufashanya muri ibi na biriya ni famille tu ariko nushobora gute ushobora kuba mufotora ibibanza vy'iratiro nufotore World Beach how ariko kandi niko World Beach ni beach nziza iharawe kuva mu myaka 5 iheze nuno munsi iracaharawe ushobora kuyumvira uburemere bw'ibintu ifise service zaho kabisa atari uko tuba dufitanye ko ubwo bucuti ego Isaac ibiganiro vyanyu cyama bibirayo muhagenda kubera iki kandi harakayimaje ka bien okay akayaga ko urumva ko wagiye nk'isaha baharenze none wahejeje bisigura yuko World Beach iri mu ma beach ya mbere ateye igomwe ngamo yego vraiment akwiye amafoto abiri ya mbere World Beach irimo kabisa ubundi vraiment World Beach ndazi ko bayikunda abantu benshi kandi ndazi ko barayiterama ku kandi n'amapri yawo ntavuna abantu b'abarundi turukana ga prix turakunda kugira guca ku bantu bakoresha ama media World Beach niyo beach ya mbere ikorana n'ama media cyane yego turakunda kugira intamba y'ama location dukoreramwo ariko World Beach iratworohereza iradusupporting kunyene kadufata tugakorana neza vraiment yubahwa abarongozi bayo cyane gose turayikunda nteranje imbere canke kijaja rega je hageshana ko kwita nteranje imbere ni kijaja nitwabonye gusa muri kariyere yo gufotora twabonye muri kariyere yo gukora amagato aho nose aradodora avuga yinjiye umwaka nyene mu mafilme yinjiye muri filme mu mafilme zona bica rekira basa abandi nabo bakora oya shaka kwigira ko shaka kumera nka Alvin Smith wowe Alvin Smith nta kintu kimwe atarimo oya rero nawe waje shaka kwegeranya sinzoririmba kuko ntaje mfise ariko mwumva ko no bishobora uzojayo nzofuma ndirimba nka Simbizi uzofuma ule script ugararenze bijya binavuga biravanzemo n'akantu ugararenze ni maho ubundi ikintu cyose no gushaka script Yonti parihiti. Arihiti kandi ya kinyamakuru akeza cha modugije. Sana. Rero nteranje kijaja nako. Nteranje mbaro canke kijaja yinjiye muri filme. Vyaje gute nabyo? Filme jewe nakoranye n'abakinyi ba filme kuva nkitangura uno muga wa patisserie. Narabona ukuntu bigoye kandi nkabona impamvu batabishigikira. Rero namaze kwinjira muri niranje imbere ndabona platform meze neza ndavuga ati why not nashobora vuze script why not nashobora kuba umukinyi wa filme ca ndavyitamo nyene ndumva ko bikwiriye ndavyiga ba Mede barabimfashamo bande ba Joachim barabimfashamo ba Dodo fashion barabimfashamo ndabashimiye bagiye ko Shema Alexis Shema barabimfashamo nukuri hariho nundi yitwa Kado arabimfashamo hari makuru numvise ya Kado yagute twavuze vya Dito pravyihakana vya Kado navyo amafoto yafotowe hariba twe turakurikirana imbuga zige zitandukanye tugare turaja tukanariza ho tubonye banditse nahajya banditse bati ahantu kumenga iyo tugize chance tukaronka uwo muntu cyo turamubaza yuko muba muri mu rukundo yega muzoma benshi Isaac turabaza none oya na rukundo rurimo ujyaho no mu sister aha nene ni yayo foto wabonye nayo nuko vya ntabi screens kabisa cyo cyabikwereka ifoto wabonye ni sinayitoye aho nayisomye iyo foto yari ya bizu yari ya anniversaire yiwe twe twagiye tumukunda turavuga ati bizu joyeux anniversaire yo mukunda vuga ati bizu joyeux anniversaire ariko nta kindi kihinyegeje nyuma ntacu oya bo murabizi ko mwebwe
mama mutanga amakuru meza kandi agezwe kandi y'ukuri ukuri nuko jewe naravera kiretse kibayeho tuzobabwiye ariko nta kintu vrema ariko numwe mu bagufashije muri film yubahwe bakunzi baravera mubahwe mufise umuntu yego kandi iyo mwigeme actinga neza bo sana naramukundiye muri ya film yakinye intore ntindi ya filme yarayikinyemwo neza hariyo nindi yitwa rujiyo rushatse hariyo nindi yitwa naho yagiye muri warubizi barafise ya mwana arakina neza rero nta mpamvu yo kutamushimira nzomushimira muzobibona je shimye nubizi ko ari gato asha kabisa y'amateka ikoze neza ari gato yego nushobora gukora umunsi mukuru ari wose aba yavyumvise natwe dukurikirana kado musi nzogushimira uzobibona kado kabisa wiwe ritegurira ikado kandi ya gato ikado ingabire yitegurira ingabire kabisa nukubundi biba bimeze rero umuzo wawe muri filme novuga mu minsi yahera haravuga amajambo hakabamo amatiku y'abajyana bariya ariko dushimira Imana muri 2024 turiko tubona impinduka nabo bavuga ngo ntibanka ngo barankana tuko dusanga atagwa ngo ari ruhari urabona KIJAJA no wa mbere kwanza afise imigenderanire myiza n'abakinyi bose kandi reka rero ne hamashugwe yanje ni jewe nje atangorane ya filme ihari haba kwa Ben na Fane nari beri vyaraheze haba kwa bande na bande ni jewe mwana ndiko ndavuka uvutse mu gihe atansanganya ngo uvutse kubera jewe ndiko ninjira bambona ati mwana karibu wari warateze hose barakwishimiye baranyishimiye nukuri mwarakoze ubundi nyene ivyo nivyo tuba twifuza ko ntituri ngaho kugira ngo ducinyize naka cyangwa turi guteza imbere naka kuko turi ngaho kugira ngo tuzamure tugwanire dukorere hamwe tugwanire idarapo tugwanire urabona ibi bintu vya entertainment ego tuba turiko turavugwa canke ibyo bavugwa ariko mu wundi mwanya tuba iko dutuma abanyamahanga gukurikirana igiki kigezweho mu Burundi yego nigiki bariko barakora cyane nizihe mano ziriko zirahabwa agaciro muri uwo mwanya n'abakinyi ba filme n'abaririmbyi ho baragahawe kuva kera mbega abakinyi ba filme bo bimeze gute nico nka KIJAJA rero nuko uvuze kuje ushikiye muri terrain nziza uracari mu ntangiriro frère nivyo ariko urafise indoto cyangwa urafise akantu ati jewe muri filme ndi ready gukora kugira ngo mbone ya mpano yanje iduze iteye imbere nariteguye udufungo turahari dukenya two gukora filme kandi amakoraboration ufitiye n'abagenzi banje muri filme aruzuye abakinyi bashasha baruzuye urumva anytime kandi nangwe gusohora muzomenya ati ni fu kabisa urumva ni fu ego ari ibintu bizoguma biza ku mwanya ni ibintu bizoguma biseseka umvise ngo fufu ni ibintu biguma biseseka uno munsi ejo hirya higiye gushika umunsi bavuze ati KIJAJA tubabarira duhakaya turuhuke sishaka ngo irindi hiti izo hitinga iyindi irikira hitinga KIJAJA byo kumengo biragoye jewe naritegura reka twizere burya ibintu byose habamwo kwizera mu buzima utize ntawoshika muri filme rero nkuko uje mu nguvu shasha uzanye amaraso ashushe aha canke hariya hirya ushobora kwikorako canke urashobora kugira team sinzi ko novuga team canke umugwi wawe KIJAJA rite gukora umugwi wiwe canke aracari karafasha nzoba ari umugwi wiwe Kia aje kuindi poem mugani w'umusaza hariya poem yasanza izoba kazoba rakagwe kanje ko yeri nateguwe bamwe indani bakita kagwe kinagondo kaje ko urumva kaje karondera success kadatsindwa urumva mwansi bitubaha ibindi mukunzi ibi tukabongera ibindi nagwigera uhagarika ako kantu kinagondwa kaje kava kuri gihero ntagondwa urumva
mudukunde mutwaye turaje ivi mutaka hey kabisa twizeye yuko muri industry ya music canke ya film ibintu bigiye kuba byose neza bigiye gutera imbere neza cyane haba muri film haba muri gufotora haba muri magato uko hose urahapartena n'akaye kantu wobwira abakunzi baka kabijya uri kuraza ndiko ndazana je mfise vyinshi nezoza wumva ndekuyikinde rega vyinshi bavyinyegeje abakunzi ba Isaac haba mu magato ndinze ndabazanira patisserie muri ville cumenya yuko na bwa bundi nari naravuze ati ndiko ndanyegeza mbe ndarindirije imyaka ndabuzanye muri ville ushira habona muri neranje imbere sinavuze neza ko ntarashaka kuhavuga ko aho nzohavuga mu myaka izoza kuko iracavuka ama muri filme nabemereye ati bavyise umufururizo uno musi eji yego ico kandi uzogaruka ukinshimira kabisa twizere yuko ivyo vyose hamwe n'Imana birashoboka nukuri marigire yuko tuyemera ngo twatiguye twapanze twagize iki ariko inyuma yaho haba haherekeje ibindi bintu tutazi imwemu nziza jewe wanje nimwe mu nziza sinza abandi jewe iwanje ndafukama ngasenga ngasaba Imana na Imana ikanyemerera hasigara senga kweli na pastor aranzi ngakajaja kora magazi oya asanga nakotse nk'umukristo wiwe anzi nk'umukristo wiwe sisiba Okay, byose ni Imana kabisa nizere yuko bizogenda neza kumbure indoto ufite isaha haba mu magato haba mu gufotora haba muri filme byose bizogenda neza amen ndakirizo blessings zivuye muri Isaac TV cyane vraiment Isaac TV abantu bahezagiye tubana urukundo ibintu byose birahari muri Isaac TV amen yego kandi turashigikirana turasupportinga nta kintu wosaba Isaac TV canke Isaac nyene ubwiwiwe ngo ari gufasha gishoboye bless nanje nama nakimushimo bya mugabo Isaac twamenyanye kuva kera kandi nta munsi numwe yigeze ansiga inyuma mu iterambere giwe haba mu radio baguma bavuga amagato kwa KIJAJA none ngirene sindamenye ikintu nzomushime ahari yumve ko atezwe gushimirwa nawe kuri Isaac ushimirwa ubundi natwe turamubaha cyane kuko akora ibintu vyiza yiteye iterambere ry'ugwaruka mutamubashe turamwuba buca birukana yari gihe ubasubaho umuntu mugabo ntubivuge mugabo twe turanabivuga yego kubwo rero KIJAJA tugushimire cyane wari umwanya mwiza wo kubana nawe twizere yuko ejo canke hirya yejo nkuko wavuze ati ibikorwa biri inyuma nivyo viza gusumba tukwikoze ko turisiyo yuko tutazotugora turisiyo yuko utazotugambararira ikintu jewe nazopfa nguhoye Isaac sinoyigora nokuri oya namuzombwira ati turi sasa bazijoro ingo ukora ikiganiro ndakije umuduga kwivyo natwe turabigukunda kandi turabigusupportingiramo ko hari byinshi ukora bidushimisha kandi hari byinshi uri kuraduha bidushimisha nta mpamvu yo kutagusupportinga bless so tugushimira cyane rero wari umwanya mwiza kubana nawe kandi twizeye yuko ejo canke hirya yejo kuko ibyiza biri inyuma tuzogukenera tukaganira ikintu byinshi dufise kuganirako ndetse abakunzi ba Isaac TV bakagenda barabimenya murakoze cyane urakoze rero cyane murakoze kudutumira so abakozi ba Isaac TV wari umwanya mwiza kubana namwe ubwo murazi ko dukundana murazi ko turi abantu banyu namwe muri abantu bacu kubwo rero turabakunda bye bye Isaac TV oh